igihugu twarimwo ni igihugu c'Ubuganda. Vy'ukuri hariho ibitandukanye nabonye hagati y'abakristo bahariya nabino, cyane cyane mu buryo bwo gutahura, mu kwizera no gukora. N'abantu bakunda gukora cyane gusumba abakristo novuga bahi wacu. Ico nico nabonye, ico nico nashoboye kubona, kuko hirya yo gusenga hariho umubiri, hariho gukora ibikorwa Imana yadutumye kwisi bijanye n'amaboko. Nasanze bafise ico kintu gikomeye cyane, aho bakunda ibikorwa cyane gusumba abini wacu. Hari ivyo nabonye bitandukanye nahi wacu, nabonye abantu bashirana, bafashanya, bashigikirana, nta ntambara ziri hagati y'abakozi b'Imana. Nagiye mbona abantu baza kutwakira mu madini atandukanye. Ivyo rero byaranyigishije cyane. Nico gituma no habwa magarira n'abandi, ahubwo tukaja hamwe, kuko intambara dufise nimwe, kuba dufise ni kimwe, tugashira amaboko yacu mu bikorwa, tukigisha abantu gukora. Kandi iyo abantu bariko barakora, burya hari ibibazo bitagaruka, hari utujambo tutabaho, hari kugwananya bitabaho, kuko umuntu wese aba ari occupé n'ibikorwa vyiwe. Rero ico nico kintu no hanura ishengero ndetse n'abakozi b'Imana muri rusangi dusangiye uyu murimo. Reka nizere yuko mumeze neza. Nitwa Fulgence Mika nk'ibisanzwe. Iyi ni Mika TV. Turi neza ku kibuga c'indege International Airport Melchior Ndadaye Bujumbura, aho tuje kuba twakira umukozi w'Imana. Mbega ninde ko batamuzi? Reka ndindire tumwakira, imeze ko tuganira byinshi asigaye, kugira ngo muze kumumenya nibimukuye mu makungu, ivyo yaragiye gukora. Mbega nimba ari umurimo w'Imana canke ari iby'ubuzima busanzwe bimeze gute? Reka ndekwibutse yuko iyo abakozi bagiye hanze bagiye kugenda bakora byinshi bitandukanye. Muri byo imbere haza ivuga butumwa. Mbega yari yagiye kuganira nabandi, reka bize kuba tubana ubwo rusangiza inshuti n'abagenzi, ibyo tugushikiza umunsi ku wundi hasigaye dukomeze kubana dusangira ijambo ribohora ndetse rigahindura ubuzima bwa benshi muri rusange. Nabadi tutinani. Imai telefoni aje nyumba. Karine urisire ko wabonetse, reka protokole bahetse. Nani muveyo bakata foto ba nani muveyo no mwekeri no jenga buraskari la buraskari wewe marina mbabarira mwana wa marina nana tsatsira reka nanda ndasubira yo kwa gusura kuduha ibyishimo kuri urugendo rwa rero Imana imuganije imbere ya kamera turabona umukozi w'Imana umwubahwa. Reka tumwakire abanze yidondore ku tamuzi. Turabahaye kaze mu gihugu cyacu bwa mbere, twari tubakumbuye, turabaramukije rero mwidondore n'abatabazi. Amahoro cyane, amahoro y'Imana. Amazina ni Pastor Mugisha,
ndi umwungere w'ishengero ry'ubuzima busagutse muri Kristo Yesu, Église Chrétienne de la Vie Comblée, ikorera ku Mutakura ku Gicenda inimero 57. Imana ibaha umugisha. Amen. Mwakiriwe n'abakristo benshi isinzi, mbe muje muva mu gihugu ikihe mwari mu biki? Murakoze cyane. Bwa mbere ntangure gushima Imana yanzigamye mu rugendo. Nje mva mu gihugu cy'Ubuganda, narashoboye no gushika mu gihugu ca Kenya. Hanyuma turi mu bikorwa dusanzwe dukora, ibikorwa vy'ivuga butumwa, nico cyari cyatujanye. Urugendo rwabaye rwiza, vyagenze gute? Dushima Imana cyane. Imana yabanye natwe mu bikorwa twarimwo, twabonye ukuboko kw'Imana. Vy'ukuri urugendo rwagenze neza cyane, turabishimira Imana. Mu gihugu mwagiyemwo, aho mwaciye hose, mwakiriwe n'abarundi cyangwa mwakiriwe nabo muri ivyo bihugu? Murakoze. Murazi ishengero rihuriramwo bose, rihuriramwo benshi, kuko twari tugiye mu bikorwa vy'ivuga butumwa, twahuye n'abantu batandukanye, ariko vy'umwihariko twarahuye n'abarundi bene wacu mu bikorwa twarimwo vy'ivuga butumwa. Tugerageza kuraba hirya no hino, hari umwe mu bakozi b'Imana atagikorera imirimo mu Burundi, menga akorera mu gihugu ca Uganda. Ni mu Kristo Richard ninde cyane? Ego niwe nyene twari kumwe. Mwari kumwe mu mirimo? Ego twari kumwe. Mwagiye ku butumire bwiwe canke n'ibikorwa mwateguye ubwanyu? Nivyo twari mu butumire bwiwe. Aha tubona abakirisu benshi murongoye, mwiyumva gutaka kanya ku bantu nk'aba baje kubasanganira? N'umunezero udasanzwe. Dushima Imana cyane ku bikorwa bakoze mu kuza kutwakira. Turanezerewe, twari tubakumbuye nyuma y'iminsi novuga ko itari myinshi cyane, ariko tunezerewe kongera kuba hagati yabo. Munezerejwe no kongera kuba kumwe nabo, bitegeki? Murakoze cyane. Mu bisanzwe inyuma y'ibikorwa nk'ibi, nyuma y'amasengesho, nyuma yo kugenda gutembera, umuntu abona vyinshi. Nizeye cyane ko hari vyinshi bo kwitega. Ubwa mbere ho kuko twari mu masengesho, twasenze Imana ku bwabo no kubwishengero muri rusangi, bo kwitega ko Imana igiye gukomeza kubagirira neza. Nifuje kumenya mbega aho mwari muri abakristo bo muri ivyo bihugu, mwasanzeho bahari inyifato zimeze gute batandukanye ko n'abarundi? Murakoze cyane kubw'ico kibazo. Igihugu twarimwo ni igihugu cy'Ubuganda. Vy'ukuri hariho ibitandukanye nabonye hagati y'abakristo bahariya na bino, cyane cyane mu buryo bwo gutahura, mu kwizera no gukora. N'abantu bakunda gukora cyane gusumba abakristo novuga bahi wacu. Ico nico nabonye, ico nico nashoboye kubona, kuko hirya yo gusenga hariho umubiri, hariho gukora ibikorwa Imana yadutumye kwisi bijanye n'amaboko. Nasanze bafise ico kintu gikomeye cyane, aho bakunda ibikorwa cyane gusumba abini wacu. Umaze kuba uhagarara imbere y'abakristo batari bake ahagiye hatandukanye, ni kihe kintu wobwira abasangwa bimuhira bo kwigira kuri abo bandi gishobora nabo kubafasha mu rugendo rw'ubuzima bw'ivuga butumwa? Murakoze cyane. Ubundi ivuga butumwa ntihagaze muri Bibiliya gusa, rirahagaze no mu bikorwa. Niko ijambo ry'Imana rivuga ko ukwizera kutagira ibikorwa kuba gupfuye. Rero no babwira ko bo kwiga cyane gushira gukora kuko birafise irindi vuga butumwa navyo rifasha mu ivuga butumwa. Harakenewe ibiva mu bikorwa, kuko Imana yavuze ko izohezagira ibikorwa vy'intoke zacu. No kuvuga ko Imana ihezagiye ibikorwa, naryo n'irindi vuga butumwa. Ndabibutsa kandi ko hari ico tuzobazwa imbere yuko tuja mu ijuru. Tuzobazwa ibikorwa twakoze. Nagiye mbona ko wa munsi hazoba ngo nari nshonje ntimwangaburira. Umuntu adakora, adafise ivyo ashobora kugaburira abandi, urumva ko hari icyahajije. Umuntu adashobora kuraba abandi, umuntu ashobora kugira icyo afashije. Kandi nanone ishengero nyakuri birivuga ko ari rifasha imfuvyi n'abapfakazi. Rero ico kintu nacize ko cyane. Ndabona ko nk'ishengero ryo mu Burundi, duhereye mu ishengero tuyoboye, tugiye kubahimiriza cyane ko bokura amaboko mu munsi kugira ngo ibikorwa bikomeze bitere bije imbere. Ego Pastor, nitwa Adronis Promoter, nkaba nserukira ikinyamakuru Akiwacu Media.
urugendo washoboye kugira muri ivyo bihugu bibiri, igihugu c'u Buganda n'igihugu ca Kenya, mbega rugiye kungura iki abandi bakozi b'Imana musanzwe musangiye urwo rugendo rwo kuvuga ubutumwa bwiza? Murakoze cyane kubw'ico kibazo kuko ubundi ikintu cyose kigomba kugirira inyungu ishengero ry'Imana, kandi iyo tuvuze ishengero duhera no ku bayobozi. Ni vyiza, murakoze kubw'ico kibazo. Hari ivyo nabonye bitandukanye naho iwacu, nabonye abantu bafashanya, bashigikirana, nta ntambara ziri hagati y'abakozi b'Imana. Nagiye mbona abantu baza kutwakira mu madini atandukanye. Ivyo rero byaranyigishije cyane. Nico gituma nohabwa impagarira n'abandi, ahubwo tukaja hamwe kuko intambara dufise nimwe, kuba dufise ni kimwe, tugashira amaboko yacu mu bikorwa, tukigisha abantu gukora. Kandi iyo abantu bariko barakora burya hari ibibazo bitagaruka, hari utujambo tutabaho, hari kugwananya bitabaho, kuko umuntu wese aba ari occupé n'ibikorwa vyiwe. Rero ico nico kintu nohanura ishengero ndetse n'abakozi b'Imana muri rusangi dusangiye uyu murimo. Ego, wafashe urugendo ugana mu kindi gihugu kugira ngo ushobore kuraba ingene abandi bakozi b'Imana bakora, kugira ngo hagire nawe ico wiga nkuko umuntu adaheza kwiga. Mbega kuri bakozi b'Imana bakorera muri kino gihugu cacu c'u Burundi, badashobora gufata ingendo baja mu bindi bihugu kugira ngo hagire ico bashobora kungura ubumenyi muri ivyo bindi bihugu, bobo ubahanura iki? Murakoze cyane. Ubundi umurundi yavuze ngo akanyoni katagurutse ntikamenya iyo bweze. Ubundi kugenda bifise inyungu nyinshi cyane ku muntu yafashe urugendo akagenda. Nk'ubu no kubwira ko naronse umwanya wo kugendera abakozi b'Imana, nkaraba ibikorwa bakora, nkaraba harabusanga abarimyi bafise imirima myinshi, aborozi. Ivyo byaranyigishije cyane. Rero bose umuntu yogerageza agasenga Imana, ntitugume tubona aho turi gusa, ahubwo dutere intambuko turabe abandi iyo bageze, cyane cyane mu bikorwa vy'ivuga butumwa rifatanye n'iterambere. Ego, urajije kuvuga ikintu c'uko wasanze abakozi b'Imana ari aborozi, abandi ari abarimyi. Ndabifatanije n'ivyo nyene icubahiro umukuru w'igihugu cacu c'u Burundi amaze imisi ahimiriza abantu gukura amaboko mu mpuzu, korora, kugira ngo umufuko wose uronke amafaranga, umunwa uronke icugi. Mbega nkawe pastor, uba waratanguye ivyo bikorwa navyo korora, canke wagiye kwiga ubumenyi kugira ngo nawe utangure kubikora? Murakoze. Ibikorwa nsanzwe mfise ivyo nkora, ndakora kuwa mbere gushika kuwa gatanu bari mu bikorwa vy'umubiri. Nivyo sindaja mu vy'ukorora, ariko igituma mvuze ivyo nabonye ku bandi bakozi b'Imana, kandi na vyiza cyane bishobora guha umwanya umuntu ariko aravuga ubutumwa ko ashobora no gukora ivyiwe vyoroshe atakimufata cyane. N'akarorero natanze kaba korora, kaba kurima, bivanye n'icyo umuntu ashoboye. Ariko icyo mpimiriza umuntu wari we wese, cyane cyane nk'umukozi w'Imana, nuko twohaguruka tukaja ku kivi tugakora nkuko ubivuze umukuru w'igihugu nyene icubahiro. Burya ico nico kintu ca mbere kizovuga ubutumwa gusumba Bibiliya dusoma iminsi yose. Bibiliya turayivuga ni vyiza, ariko ibikorwa biravuga cyane gusumba amajambo. Nagomba nshimire abantu baje kunyakira, bakoze Imana ibaha umugisha, banyeretse urukundo. Ikigira kabiri, ndumva vy'ukuri duhereye kuri abanyene baraha, buri muntu wese yumve ko yohaguruka akaja gukora. Nabisanzemwo ivuga butumwa rikomeye cyane, muze duhaguruke. Nanje novuga ko mu nyigisho ngiye kwigisha, ngiye guhagurukira cyane gufasha abantu mu gukora. Tuje mu kumirimo dukore, tuvuga ubutumwa, tuvugisha n'ibikorwa twakoze. Murakoze. Murakoze, natwe turabashimiye.